kuko naciye muri byinshi byambabaje. Ibyo ni ibintu by'uburofa, umuntu ngo yamvuze. Ibyo birazwi yuko agize iki ari we yishe umugore. Yari yaraye yujuje ikibanza kidasanzwe kijamo abantu benshi. None ibyo ni biki? Ibyo bisigoreye. Je ngira mvuga ijambo kandi ngende. Kristo NDIKUMANA arakoze ibikorana. Ko abakozi b'Imana ngabo ngaha bakira ba Marcelo birazi ko abakozi ba Satani. Urumva nabonye naho baba bari ngano maze je kubigira ko analyse kenshi. Analyse canke mwe mugera guhishurira. Twageje ngira nugururu no munsi dossier ndayugurure. Oya uguruye bukebuke. Apana bukebuke. Je ndumwana mu pastor kuva mvuka ndakura mbona papa wanje ari pastor. Abantu bakunda kuducira imanza ngo bana ba pastori barananiranye. Je ncanja mwiyereko. Urumva bimwe namanda babwe sinabwana kizwe. Je mbona ndikumvugana n'umuzungu turavugana igifaransa turavugana. Cambona wa muzungu ahindutsemwo Jean Felix. Aha hejuru hasi n'uruyoka runganuko. Hari saa 9 ndaraye devanje nkambesha Imana yo mwijuru impande. Je ndikangura nsanga ningana mu shago murayibeshe. Uri kurumva? Yego. Uri kurumva? Naciye nikangura nsanga n'ivya vrai biri yera ari imbere y'igitanda aho twe turyamye. Turataha kugira bukeye aje kuvuga ubutumwa. Niwe munsi nabonye ibitangaza. Arandiraga sinzi nyene kumbe ari umusatanike. Je ntavyo narinzi yakora gusa muri eglise bari baravyeretswe apotre avuga ngo ya ngo bavangiwe. Ariko akora ibitangaza ama miracle abantu bagwa afata amazi barundako afata ikota agira ukwishengero ryose rikagwa mugaje sinagwa. Je ndabivuga. Urumva niba bamvyonze mu makomantere bavuga ngo ndumupagani. Rero ndabereke rero abungere babingena abapagani. Ngene bagupaganishije. Iki? Muri make nibo bagupaganishije. Oya. Kuko se nta wamfashe ku nguvu. Umva ko wabishaka. Rindira je sindumukozi w'Imana. Je sindumukozi w'Imana. Uvuze umukozi w'Imana gato gusa baca bagufatira hejuru. Reka ngaruka kuri Pasteur Kristo NDIKUMANA. Rindira. Waruvuze ko Rindira. Ninde azojana mu ijuru? Ega aravuga ubutumwa. Abakristo uzobikurikirana bijyavuga akamera gutya ku murongo. Nivyo bizomuha act yo kwinjira mu ijuru. Sivyo? Mukuzagira uko nta Imana ntizovuga ngo warumvirije kanguka ngo waravuge Kristo NDIKUMANA uratukana kubera we. Jewe nta muntu numwe nzobesha ngo fata ngo ugende ndongore ngo uhuye n'umugore mu marayika. No. Nta muntu mu marayika. Ibyaha narabikoze uwo tuzoho. Urumva? No ndabikoze ndasaba imbabazi ariko mbere narabikora sinarinzi gusaba imbabazi. Mwabakirisi mwe muvyumvirize. Muca mushaka muntu emwe jewe nta muntu ushavura ngo yanutse pe. Kubera ngo manja ari kunywa ngo maninywera ari kwifata neza ngo manifata neza ntaco bingira. Tunasi ari toeje bundi. Mwisengero. Aravuga neza ko Eglise Catholique Imana itayizi. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza murose. Mwiriwe canke muramutse bivanye na mure. My name is Prophetic the answer. Iyi ni African TV Sundagwikazi. Wowe wese uri kwadukirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, ndetse mu govya bara ndavuga mu Mansi nabi Saudite, abai Dubai, Canada, America, ndetse no mu Swiss. Mwege mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushasha ndagusaba kugira subscribe kugira tumaze kubaka umuryango munini. Yes, uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho tugira mu kugira umutumire adasanzwe musanzwe w'umuzi bamwe musanzwe w'umukunda ariho kandi n'abandi benshi mutamukunda yitwa COCO Claudine. Turaguha ikaze. Murakoze. Umeze neza cyane. Muri iyi minsi hari ukungena amafaranga ariko ariyongera. Agejeje kuraba ku mubiri genusa impinduka ni yihega koko. Impinduka. Ibintu byose ni mu mutwe. Amadovize asigaye menshi kuri we. No kuri ndabishima uko biri kose. Muri maka amadovize urayashima uko ari kose. Amadovize n'amayero, amapaundi, n'amadolari. Muri misi yoroha kuri mu vyunguka vyinshi nibaza ko mu misi zari uzoza utubwire imigambi minini. Oya sindashika aho nshaka. Niho ngitangura. Kuko hariyo igihe abantu babona umuntu bakamubona aho kumengo donc nta bindi migambi y'ivyunguka basanzwe akora. Ariko biraboneka yuko umengo hari bindi migambi minini nyusanzwe ufise ukora. Aya abantu umuntu ko akwiyumvira atari kuri ntaco bitwaye. Gusa abantu naravuze ko bakunda kurabira umuntu muri apparence kandi apparence irabesha. Uyubure apparence yawe ntitubesha. Uyu ntitubesha ahubwo babaranyakereza.
akana nibaguhe frame safi sana yes yitwa COCO Claudine uramutsa abakunzi bawe sinobita bansi nabo mutavyumva kumwe bose ishobora kubibahura umuntu yaje akagutuka canke akakuvuga nabi uno munsi arakuvuga neza ejo akagutuka ejo akakuvuga nabi hirya ejo akakuvuga neza c'est normal ni circonstance gusa y'ubuzima yego yeah yes uno munsi tuza kuyaga kubitandukanye aho berutse twagize ikiganiro ariko abantu benshi bagize icyo babivuga ko cyane gose aho babona neza yuko hari uko twavuze bidahwanye ariko kandi warabonye ico bavuze nizo bashikirije uvyakiriye gute kwanza jewe urabona iyo Imana iretse ibihuhusi bikakubako ukabikuriramwo ukabivukiramo ukabikuriramwo Imana hari ikintu biri kira transforma muri wewe urumva je rero ntaco bimbwira kubera ndazi umuntu n'umuntu umuntu akuvuze nabi ica kuvuga ntuco kiba urumva kandi bamvuze na sinca ndabanka kuko je ndazi Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo uwanka nyene bavuga mwenese aba ari umwicanyi je sishaka uba umwicanyi ubaye gahini rero oya je ndakijijwe hari ibintu bimwe ntataka umwanya umuntu akomanse ko ashaka cyaka mvuga uko ashaka nabi sincamba kujya aba yabivuze niyo mpamvu ndatahura kuko naciye muri byinshi byambabaje ibyo ni ibintu by'uburofa umuntu ngo yamvuze ngo yantutse baca umugari mu kirundi ati vumwa na benshi ugatota iyo abantu bariko barakuvuga nabi ntabwo bugira bon oya iyo mutariko muratahurana kumwe ntabwo bugira simpaka dutahurane ifo ko muza mumenye ikintu wewe ico uzanye sije simpaka unyemeze ko jewe ntegeza kuyikunda ariko ivyera tuba tuzi ko vyera bon nivyo hari gihe ushobora kuba ubona umengo harimo ntaboneka umuco gaba hari ibintu kuko biboneka bikabonekwa n'abantu benshi umuntu wese afise uburenganzira bwo kuvuga ico ashaka uburenganzira bwo gushikiriza ico ashaka mugaba ahantu hari kibazo bajya baza kumwempoza eske nabo bazanye iki kugira tempoze cakindi baca batukana kandi ntero ko ndabivuga ati rimwe n'abamvuga ati abakristo ivyamwa vy'abakristo byinshi birabuze bindira biboze gute sinumva ikigano twatanze barakibonye twavuze Marcelo Tunasi tuvuga Jore Tatu Francis tuvuga gato Christ Ndikumana titre mwashizemo hari abagenda bagasoma irya titre gusa kuca wakijuju we wandaya we wagikiwe n'abakristo none Christ Ndikumana yabatumye ngo batuka abantu bamuvugire uba wavuze uko badasanzwe bamuzi umviriza je nundi ko ndavuga ivyo twaje kuvuga sivyo umvise hari umuntu yavuze kuri Tatu canke kuri Marcel sivyo ibintu byari bikomeye twari tuje kuvuga sivyo yari cyo kiyagonya mu nico kiyago ariko kubera bumvise akantu gato gusa abantu mu bisanzwe benshi none koko utuvugiye umuntu ubavugiye umuntu wabo agirumva ko acagura ati hanyuma barya nabo baca baja hehe abakozi b'Imana ntibama baza kubabwira ubutumwa ngaha sinababo nibo nahagaze ko cyane Francis na Marcelo abakozi b'Imana ntibaza bakababwira ubutumwa ko batigeze bagira ico bashikirije gusa nabonye ryari niho naravye commentaire urumva nabonye babiri gusa babiri canke batatu bavuga ati bakomanse kuri Tunasi umwe yavuze ati isi yose irabizi ko ari umusatanike uwundi avuga ati no kuri ibyo birazwi yuko agize iki ari we yishe umugore abo bonyene abandi bose baje abantu amajana baje kuvuga kuri Kristo Ndikumana reka koko yareko gukora ibintu bidasanzwe muri Ottawa uravyibagiye reka ndababagira yari yaraye yujuje ikibanza kidasanzwe kijamo abantu benshi none ivyo nibiki ivyo bisigoreye je ngira mvuga ijambo kandi ngende rindira ndababwire Franiki mu bisanzwe iyo umukozi w'Imana akorera Imana niwe amenya ko akorera Imana be n'Imana yiwe n'abantu barabimenya
abantu ntibabimenya uti kubera iki nama ndiko ndabivuga abantu bakorera muri apparence y'umuntu urana kujya yujuje terrain sivyo je sindavyanse ni vyiza ariko abantu bacavuga ngo ngurumva mbona umukozi w'Imana tumureke na Kristo hariho nabandi buzuza amatere ariko ugasanga ntibujuje amatere kubera none abamizisi yanda bamwagura ubwenge ariko mu mutwe wanyu abamizisi ko bagenda abapagani tufu batazi n'Imana batanasenga bakorana n'amademo ko buzuza amatere bigakunda abantu baje kubara bakora baje kurondera ivyo bintu basanzwe bakunda ariko kandi n'umuntu yaje mu gikorane ajaje kurondera iyo Mana jewe reka ndababwira Kristo jewe naravuze neza n'abandi bakozi b'Imana batandukanye nibo bazi Imana bakorera wewe Imana iri muri wo ndayizi wowe urakijijwe yego Imana usenga je ndayizi ariko ni Imana yo mu Rindira jewe Imana senga urayizi none ndega sipaka nkekeranye kuri wewe ni kubera iki abanyafrika dufite koko atacaha canke ngo umaze kuba wontiri muta canke ukanguyisha ucinda kwagiza iki none reka je ndababaza nanje mbwira wowe nyene ndakubaze baserukire abagize mu commentaire baserukire wowe nyene sivyo ko twavuze abo bantu batatu ivyo twavuze kuri Kristo twamuvuze ko kanu gahangano kandi ngene twamuvuze je ndiko ndisigura uri kurumva audience y'abarundi urumva bo Rindira bahagararire rero ubavugire sivyo ndakubaza ikibazo Kristo NDIKUMANA arakoze ibikorana turaje turavuze kwanza twakoze ikiganiro kiya gikorane kitaraba sivyo yego uravyibuka yego hanyuma ndavuze neza ko abakozi b'Imana ngo ngaha bakira ba Marcelo birazi ko abakozi ba Satani urumva nabonye naho bo bari ngano maze je kubigira ko analyse kenshi analyse canke mwe mugera guhishurira apana aho no bangiye mu byampa mu byo kubesha ko analyse naho ari abanaliste bihenda none ijambo ry'Imana rivuga tuzobamenya ku byo bama sivyo ngaha ndisi namwe muri abajournaliste ntabwo mugira amanalize kuri abantu bo hanze mugira amanalize y'utuntu two ngaha reka nkwereke ikintu ndavuze ati Imana senga ni wayizi je ikintu navuze ati none gute babakira kandi araba satanike uri kurumva birazwi noneho birazwi natatu birazwi ivyo birazwi ababizi barabizi hanyuma bakabakira ngaha eske kubera iki batagira impwemu ya discernement babwira ati uyu muntu ni muzima canke si muzima uti kubera iki twageje ngira nugururu no munsi dossier ndayugurure oya uguruye bukebuke apana bukebuke je mvuga ibiri muri jewe icambere ndumwana w'umupastori jewe ico ni cambere akabarizo bavuga yuko ariyo Rindira je ndumwana w'umupastori kuva mvuka ndakura mbona papa wanje ari pastori abantu bakunda kuducira imanza ngo bana wa pastori barananiranye ibiki nibiki urumva ngo ntidukizwa Rindira n'abandi bose bafise abapapa baba pastori nibumva ko bakeneye niko abantu benshi banka kwiexposa mu makomantere urumva mugabo uzabishoba azompinyutse icambere impamvu dukura tudakijijwe tubona ivyo bapapa wacu bakora sivyo ico ni cambere niyo mpamvu mvuga ati umwe wese amenya Imana yiwe ntibagenda bakavuga ubutumwa papa wanje aho aravuga ubutumwa hajya muri Minevame hajya nyene Kristo NDIKUMANA ari sivyo akora na Pasteur Aime ni papa mu mpwemu wa Kristo NDIKUMANA sivyo Jesse ndabanka bose ariko mbashaka tuvuganisha ukuri hanyuma ukuri kuduhe ukwidegemvye umwe wese ahitemwo ivyo abona ico ni cambere twebwe tureka gukizwa tukiri batoyi ugasanga umwana arakuze yagiye mu ngeso mbi kubera abona nta vyamwa vyo gukizwa bihari ucuvuga ati n'abariyo ntaco bandushije mafu bose uzurabe abapastori benshi bafise abana ntihaburamwo umwana umwe canke babiri canke bose uri kurumva n'abana bake b'abapastori bakura mu gakiza gutyo kubera iki ntibatubera uburorero bwiza abavyeyi bacu ica kabiri jewe naho namvuga yuko ntazopfa mbaye umukizwa sivyo ibatisimu ya mbere niyo muri katolika
niyo numva ko nshaka kugira simba umukizwa tu kubera ivyo nabona nabatije aho kuri mukiza mweranda niga 5e primaire aho munyakabiga kuri mukiza mweranda mu nyuma ndabivamo mba muri famille y'aba musulman baranyinjiza idini ndarondera imana y'aba musulman ariko sinaguma numva umengo hari ikintu numva umengo ndiko ndabura yego ndabivamo 2006 umunsi umwe ndavuga ati none naringe ku ishuri ndavuga hasi noca mu masengesho hari 2006 2005 bacugura hajya kwa Apollinaire muri life center yes twara tuja muri adoration louange na adoration chaque vendredi nkumva ndaryohewe ariko hageze ivy'ijambo ry'Imana kwa ntazi iyo bitumutwe nkaca nsepa nkigira uwo munsi ndahaca 6h du matin gusenga uyu muntu ngira mvuge nigeze kumuvuga kumukubito urumva je ndagenda ngiye kugire kwisengera mbona bariko hari ikimunga c'umupasteur citwa Jean Felix Bamana uyo muntu arazwi abantu iyo periode baramunzi pe urumva numukozi w'Imana international w'ikimunga agendera mu gapusipusi mugabo nyene ewana afise amavuta mafata muhamaguru urumva je nja kumusaba nimero azonsenge nkuko onye kurya bakizo akunda kugenda nsengera sinabwakizo je numva umengo nshaka kwikirizwa ndagenda mubwira pastor ndashaka uzonsengere ampe nimero uraza mu bandi aca mpana protocole wiwe yarafise mu protocole yitwa junior wo munyakabiga yamugendana n'abandi ntibuka baca barampa nani rendez-vous ko nzogenda nsengere bukeye naye kuma n'umugenzi wanje turagenda turatonda je ntiyasengera asengera uwo mugenzi wanje twaratonda abantu bava nko gushika hariya byaguma mpa rendez-vous ejo uvuye ku ishure uzoce ngaha ndagusengera arambwira ati yakirira abantu mu cumba aryamye mu gitanda yari yarabamaze abagore bose bo ngaha mu gisagara atanamaguru afise nyene urumva donc jeje ndavuga ati none atansengera narinjiye mu cumba atangura kondira agashaka kumfata ku nguvu ariko imuka urumva je ndamubwira ati jewe nshaka nsengere urumva nshaka gukizwa sengera arambwira atangura kunyereka ko Imana yamweretse ko nzo umugore wiwe urumva yuko ashaka dukundane Franike narabuzi yashe mu ntoki urumva ndagira ubwoba kuko sinabiziga bwa bwa mbere ndabibona aho nanumva ati wa pastor n'abasambanye sinabwabibona ega atangura kunkorako urumva defendu je rero ndavyanka uwo munsi ndibuka yarambwiye ati urare uzotaha ejo ari mu masengesho kubera wasanga hari abagore bamutekera hariho n'uwitwa Claudine twakuranye amunyaka yo twabanye muto yiwe twariganye mazina wawe urumva mazina yanje ni abona ikiganiro arabizi byose arabizi n'abandi bo mu ngagara n'abandi bahe igisagara cyose abagore yarabifatiye gutya n'abakobwa yego urumva abahungu naba mugendane ahaciye hose mu gihugu cyose aciyemwe yazazanya aba bodyguard n'abakobwa kandi bose yarabarya urumva jewe ndaho arambwira ati ejo ni waje ku ishure uzogira iki uzoca ngaha dusangire midi muga yashaka kunjya nanje muga ndamunanira je ncanja hehe canja kuryama canjyamana n'uwo mu Claudine yego canjyamana n'uwundi mu mama turyamye ku gitanda kimwe yavuye muri Kongo yaje kumuraba je ncanja mwiyereko urumva bimwe nama ndababwe sinabwana kizwa je mbona ndiko mvugana n'umuzungu turavugana igifaransa turavugana cambona wa muzungu ahindutsemwo Jean Felix aha hejuru hasi n'uruyo karunganuko hari saa 9 ndarahe devanje nkabambesha Imana yo mwijuru impande je ndikangurutse nsanga ningaho n'amushaniraho murayibeshe uri kurumva uri kurumva naciye nikangura nsanga n'ivya vrai biri yera ari imbere y'igitanda aho twe turyamye acabona namubonye kuko narashidutse nyene acavuga ngo pourquoi vous avez été la lampe donc itara hajya turizimya mu ijoro ngo nkazosakora mwazimije itara ngo nzobereka
jewe ndavuga none iyi fenomene mbaye ko ni biki sinanzi ivyo byose nawe bwakiza ndavuga gute ndota ndiko mvugana n'umuzungu nkaho n'uwo muzungu acitsemwo uwo mupasitori hejuru hasi n'uruyoka runganuka nkaca ndamusanga aho nyene imbere y'igitanda je ndaranka bibwira abo twari kumwe baca bajana ubusutwa bice biba birebire ndampamagara wa mu mama yarakuze wa mu Claudine uwundi mu mama yavuye muri Kongo ndabimubwira urazi ngene yambwiye genda imana yakweretse najewa ndahevye sinsezera no gusezera ndagiye jewe ncanda nanje ndataha sinasubiye wamuhaye oya gute ivyo ari gukunda gusa naca ndambwira je sishaka gukunda ndacari muto ni dushaka gukundana no je nkeneye kwiga mpeza amashure ntabaga amasha je kubera ni ndambwira kandi uri kimuga sinokundana n'ikimuga urumva ngo no ngurumva kiri ngaho nyine rero ko urumva yuko abenshi bavuga ati koko yagize ikibazo cyo kugwa hamwe dokagahura n'abakozi b'Imana batarabukuri none gute wowe wari ufite iyo discernement uvuga imisi yose ko abandi batagira hama kandi ko ico gihe uwo muve umva uwemerera aja kurondera amasengesho yo wabonye yuko deje amaguru afise avuga ibitangaza we ko atarishira kayo maguru oya jina sinari bwakizwe uravyuma ko aho nari nibereye mu kirori ariko numva nshaka gukizwa ateso atakiri kare urumva 2006 urumva 2006 je natangwe kirori muri 2003 amaye 2003 mutwandikiye muri commentaire 2003 rufite imyaka ingahe utubwire muri commentaire kabisa n'ahantu wari je ndivuga wese nta muntu nkene azomvugira je ndivuga nabijya akunda kuvuga koko uri bore hariyo commentaire nabanye nsubiye inyuma ngo jewe ngo ngende ngo nzi ndadandaza ku kabare ngo namanza mborewe icambere jewe ntanzoga zo kumurangonywa n'uwasha wanse kweno ngaha kunywa na sinshobora ica kabiri akabare sije ndakadandaza mu ndafise abakozi bankorera urumva uri kurumva bosi Voilà. Rero bavuge ibyo bashaka je nvuga ndi riside. Yes. Urumva. Ariko kandi rero kugira ngo tunabivugo cyane abantu barakunda cyane ubuvugishwa kandi biraboneka neza yuko hari abantu bakira hari abantu bakira gakiza bakabandanya ukugoroka ndetse bakanatera n'imbere ariko kandi uno munsi nkuko bamuvuga ati impemu ya discernement kugira ngo ushobore kumenya umukozi w'Imana w'ukuri birashobora gukunda yuko umuntu ashobora kwisangana iyo mpemu amakana akamenya ati umukozi w'Imana ko isi nomukurikira discernement ni mu mutwe ukabisaba Imana ikabiguha kuko je nahuye n'ibibazo byinshi kuko je ngiye gukizwa ndavyibuka 2010 nabwiye pastor wanje ujya mu dadi wanje ndamubwira histoire y'iki kimuga ndamubwira ati jewe nkazosanga namwe mumeze nkamuri abasambanyi nzoca mpebe iyo mana y'abakizwa sinzosubira gukizwa oya narabimubwiye rero gucofatira hamwe no gasi bamwe banzurire no oya yaba rero ingene Imana yacinyigishiriza jewe naho ndabivuga bakantuka jewe nace mvuga ati shetani narayikoreye mu nkeneye gukorera Imana je sinagiye gukizwa nkenya nagiye gukizwa fisikash urumva je nivyo nababwiye ati je ndaje gukizwa n'umutima nkeneye gukizwa ndakeneye Imana canja mu murimo wiki yo kuza ndafasha abakozi b'Imana urumva abaza bose muri eglise wacu ni jewe nabakira sivyo mugabe ibigeragezo bya mbere nahuye nabyo nibo nk'ubu unya tukagira akaja kuri programme azokora ibikorane kuno nije namugendesha mu ivuga butumwa ariko ndamwemera afise ijambo agira na miracle hatari kubera eglise yacu natwe yari ya miracle byatari ukazubona ku munota wa nyuma arandira zafise umugore n'abana ndibuka hari uwitwa Eliya cyane kuko nawe arabagusha n'abakozi b'Imana bose yashitse kuri umwe twakundanye naramuvuze urumva wo mu Nigeria dushaka kuzogira mariage ariko urumva muga avayu kandi n'Imana yari yamunyeretse iranyarika ibigiye kumbako ariko sinabitahura haryo buri umwana mu gakiza uri kunumva jewe rero bica bigenda gute hari uwitwa Eliya umugenzi wiwe angoma ndababasiya ni abo ni bakendi ko ndavuga muri benshi yambwiye ati twari duheje gikorane akazi kaheze nta mutwaro uwo munsi byaheze acambwira ngo Imana ngo irakunyeretseko ndamubwira ivuze ngo iki kuri telefone nawa mu Kinindo hajya munsi ya kioske sangwe mu Kinindo eglise ari mu Kinanira y'uwacu uzoduha amateka yawe urumva zungurutse henshi birakuraba urumva arambwira ati Imana ivuze dukore mariage spirituel
sawa ndamaza none mariage spirituelle imeze gute ingumbwira ngo teka icayi ndaje ndateka iminete ndateka ibyayi umukozi arashira ngaho turafungura turaheza umugore w'abakozi b'Imana nigeze kuvuga kuri iyi nkuru aca avuga ngo tugende mu cyumba ngo Imana ishaka ngo dukore mariage spirituelle ndavuga imeze arambwira ngo mfata ndamufata kugira ndabe heyerema komeze nk'abandi bose ngize imisi mbona ndavuga reka nicishe bugufi ndabe ibyakora uwo mu Eliya aca afata arambwira ati ngo vuga ngo aca nsomera rya jambo rya Jonathan na Dawidi ngene bakundana papa wa Jonathan yashaka kwica Dawidi Jonathan akaca yibirisiri Dawidi niryo yansomeye yego aca arambwira ati vuga ngo abana banje ngo nabana bawe ndabisubira kugira ndabe nawe abana banje na ingorane zanje cyane hariya byansi nyine muri Andre wenche urumva agira mfate kungu cyanda musunika ndiruka bano bimanaje sinzi kuvuga mu mfunyafunyo nyimba bivuga gute ariko nta bana barimwo urumva nibaze yuko abana baca babegeza hari iyo buguruye ku ma YouTube urumva hanyuma rero je nca ndiruka urumva ndavuga ati ngira ndabibwire papa ko wagira unsambaye papa wa mara mu mpwemu unafisa papa urumva je ndamuhamagara arafuka amazi ngo ni shetani yanteye shetani gutera kubera kimwebwe mumeze gutyo mu rutwaga kizana n'intama abungere muri abapagani kucyaye cyandi bira kubimubarira ico ni abanzirindira ntunciremo yego mbabarira nshaka ndetermine ibintu byose ngaha abashaka banyumve canke ntibanyumve ico nzi je sindi umupagani ndakunda Imana kandi nayira ko utaba umupagani gukunda Imana siko kutaba umupagani oya jico ndakunda mugabe cyaha iyo nkoze ibyaha ndazi kwihana nkabembereza Imana ni papa wanje ikambabarira kandi rankunda yego nuko kandi cyane urumva cyamvaho ni mukira muri Kenya sawa avayo ngaho kwanza jewe ncambona canja mu nzozi mbona inkoko ifise uduswi cambona inzoka iri ngaho cambona n'imbwa mu nzu y'ivyondo je mbona bwa buswi nubwo wanje nijya nkoko cambona inzoka ivundurutse muri ugo gobo urumva je nca ndiruka hanze ikirasubira muri gwagobo cambona imbwa ishaka kurya bwa buswi ndimwidisha nkagoma nka ndayishusha yamba igumisa ngo ishaka ngwa je ndavuga none ibi bintu ndose ni biki ndabisiguza baranka kunsigurira ivyari kumbe nkagira hazere daimoni ya vure y'ubwiyorobetse wa mu Nigeria twakundana cha arampanga fresh naho namutwaye nk'abandi nkuko ndabatwara arambwira ko akeneye ndamutware kuri beach kurya umukeke hari hakiri Tanganyika hariya kuri Saga plage ndagenda mugurira turaryoherwa turataha kugira bukeye aje kuvuga ubutumwa niwe munsi nabonye bitangaza arandiraga sinzi nyene kumbe yari umusatanike je ntavyo narinzi yakora gusa muri eglise bari baravyeretswe apotre avuga ngo ya ngo bavangiwe ariko akora ibitangaza ama miracle abantu bagwa afata amazi barundako afata ikota agira ukwishengero ryose rikagwa mugaje sinagwa urumva n'abantu bakataho simbaza abandi rero iyo mpamvu yamfashe mu rukundo gusa urumva ashashira mu rukundo yagufatiye aho wikundira usanga wikundira ubu biragusha urumva je rero iki mfatira he mu rukundo mu buki arampanga fresh nk'umwana w'umuntu nk'umugore w'intege nke sanga nabikorokeye uravyemera ko umugore w'intege ndavyemera pe urumva cha ndabigwamo turakundana dukundanye nawe muca mu vyumva byose twarabigira urumva yes n'umukozi w'Imana none sivyo ndikunda kukubwira oya none je nije mu blaminga none twakublaminga gute none kandi ari we kandi nyine wabagira none nije namudraze niwe yandraze ariko waramwemereye none umva abandi ntari naravyanse mugaca nsanga afise intunze yakoresha amareba je kugira bimve ko franike nari muri Kenya barongera baransengera pana bisanzwe kugira bimveko yari yaramboshe arabo urumva imbare mutazo rero ingene bikora ivyo bintu je manza kuba mu bintu byinshi maze kubona byinshi niyo mpamvu rero abantu mutaragira ama analyse mupfa kuvuga mukavuga atavyo mu wese ndabumva
urumva ibyo bitihoye ndi muri Kenya gusa sindamenya aya mavuta mfise ingena meze vraiment Imana yawe no kuri urumva sinzi byari ucungire na hagufi campura n'abandi aba prophet b'abakongomani sivyo baragira turaba bagenzi je nzi ngo n'abakozi b'Imana muga batangura kundiraga nabo aho ndi muri Kenya sawa wa mu Nigeria imbalance nge byaraheze je ndaraba aho mvuye mu runogo ndababwira nti dushaje gukundana mugira abakozi b'Imana twarajana muri boîte urumva nayo bagusanga ariho ko ari muri boîte oya mu nyuma baguma bambwira yuko inzoga ataricaje nari narabihevye nikorera umurimo w'Imana muri Kenya baca bambwira yuko inzoga atarisha kuba barazi wanje ndabaza Imana nkabona bariko banywa Guinness bakansaba abandi imivinyo abandi bakansaba taska nkazigura nkazibaha zose nkavuga none je ko nazihevye ndayinyoye sinovomisa ni just kugira nkizwe barambwira ngo yahango twanka kubibigisha mu isengero kugira ntimuba abasazi ngo bumubi imborerwa z'abasazi mugabe inzoga sica erega nanje sanga nasubiye kunywa bakambwira kuja kwinjoyinga muri boîte ko atari kibi muga nkabona tugiye bacha kwita kamashapa kugira abantu ntibababone umunsi umwe rero jewe barazi Burundi muri eglise yo rero ngahi wacu je kwa dadi wanje kwa papa wao mbona ifoto bari kumwe mu isengero je vraiment ntabeshe papa wanje mu mpemu nabona kwa nkunda nikwera nyene bya bindi iyo foto yari mu isengero bifotoje bari mu isengero je ndamubaza papa abo bantu wakiriye urabazi urumva ambwira ngo mafiye ngo wendazi kutarya umunwa ngira ingene bameze ndamubwira jewe byagenze uko bansubiza mu nzoga urumva turasangira inzoga barantongoje narabankiye nabantu bakunda abakobwa bakunda abagore papa abo bantu zenye kandi bari ba mwisengero niba abandi bavuga ngo Imana ngo ntumye ngo zana ngo 5 million ngo hanyuma igukorere ngo ndagusengere nuko niyo systeme bo bakoresha nabagenzi bandi reka ndamuvuge Elisha Muriri nawe nyene yirirwa ngaha ntibiri kwamutumira ngaha Elisha Muriri w'umukongomane aba muri Tanzania afise na ministry nini je ndabivuga urumva niba bambyonze mu makomantere bavuga ngo ndumupagani rero ndabereke rero abungere babingena n'abapagani ngene bagupaganishije iki muri make nibo bagupaganishije oya kuko se nta wamfashe ku nguvu umva nako wabishaka rindira je ndumukozi w'Imana ariko urumva Franike reka kunjana muri ntunzeya iri kuranjana ndahazi Imana kubabara Maria Yesu Kristo kubeko urumva je nshaka iki abantu bamenye iyo imbere yuko ikiganiro gisohotse nibumvirize bagiheze apana guparamira batumvirije urumva batuka abantu uri kurumva jewe cyambe sinari ntitwakorana nabo sinari umukozi w'Imana bafise ama eglise abo nyene apotre wanje ntiyafashe ngo akore kuri ibyo ndiko ndabo kandi arabizi je ko nabesha yambwira ati je ndagukunda kubera we ntiwigirisha kandi ntubesha urumva yarabasigiye eglise araja muri Tanzania basigara muri ya eglise basigara biba bakirisu bavuga ngo uraza amahera abandi uruyingena ngana abantu baridoga no kwidoga ama miliyoni n'amamiliyoni bavuga ngo babasengera Imana ije kubakorera ibi n'ibi n'ibi rero mw'abakristo mwe nta Imana si conditionnelle Franike jamais Imana yigororokere wakoze icyaha rindira urakijije yego nzosanga nawe ari komeza oya Imana si Imana nta condition gukunda Imana ntabwo nitegeko oya gukunda Imana nitegeko banza nawe ngira ube nka babandi bakomanda rindira kugira Imana igukorera ikintu nta condition ariko kuyikunda pana gukunda mvuze kugira ngo akugira igukorera ikintu si condition oya ico cyo n'ubuntu tugirira sivyo kugira dukunde ntaco twoya kugira dukunde Imana igukundira umunyabyaha et d'ailleurs no muri Bible haranditse ati Imana ikunda umunyabyaha ikunda yanka ibyaha ntiyanka umunyabyaha Imana irakunda umunyabyaha ikanka ibyaha uri kurumva ukoze ibyaha
fata usabe ikigongo Imana sivyo ntituze turarana ibyaha je n'abantu bancira imanza ngo koko n'umupagani ngo ibiki n'ibiki bamenya aho nakoreye ibyaha ntibamenya aho nihaniye jewe yego ndashaka kuza nkavuga ibihora dabu nkatukana ariko ndaja hari yanyu nkasaba Imana imbabazi nkavuga ati mbabarira Mana navuze nabi mbabarira nakoze ibi nibi urumva sindarana ibyaha urumva kubera iki bo batubwira ngo nabungere bacu badashobora kuba abungere bazima baragira intama neza urumva umwana acumuye mwisengera umuhane kujya nyene ntibahana kubera iki niko hari abanyabyaha no gusumvya intama rero iyo umuntu ariko arabivuga ngaho abantu baba bavuga ngo ariko aragwanya abakozi b'Imana ntabwo nuko bimeze. Yes, urumva ko byakwisangiye wasanga kenshi uhura n'abakozi b'Imana batarabukuri uhura n'abakozi b'Imana batarabukuri benshi bagaruka ati ubarigeze sikunda se umukozi w'Imana w'ukuri wa vrai ukuri umukurahe umumenya gute ukuri umumenya rindira turabana rero n'ijambo ry'Imana riravuga ngo uvuga ko yera de abayisi Imana umubeshi kuri iyi si nta wera hari tubaye kubw'amaraso ya Yesu Kristo gusa sivyo rero ugiye kuvuga ngo umukozi w'Imana wa vrai aho noce ndakubwira nta wa vrai ahari twumviriza ibyo bavuga ntitubara ibyo bakora suko sawa rindira ndagarutse Marcelo si Pasteur international abantu bose bamwemera uwo nyene urya musatanike urya no musatanike nzosura ndabizi na Joel Francis n'abasatanike umugone wa Jore ntiyari kumubeshera uri kurumva Marcelo ibyo avuga mu isengero tuba tubibona mwebwe nta nivyo mukurikirana abajournaliste bamwumviriza basi ibyo je ndabaha kubera je ndagira manaliste yes ubure mugisagara cyose n'uguziro dura makuru ya kubera byaje bingwa ko gutya ndabibamwo Imana irabireka ndabibamwo kugira nzomenye ukuri hanyuma ukuri ndakubabwire hanyuma ukuri kuduhe twese ukwidegeme tumenye umwe wese inzira ajanamwo sivyo tuze tugira attention uko gufata abakozi Imana nk'ibigirwamana nta mupastor azojana mu ijuru umukristo mw'abakristo mwe ndabibabwire ugire dadi ntumugire na papa wawe yakuvye na mama wawe yakuvye nta numwe azotujana mu ijuru murabizi ivyo kubera iki twizera abana b'abantu gusumvya Imana yaturemye uvuze umukozi w'Imana gato gusa baca bagufatira hejuru reka ngaruke kuri Pasteur NDIKUMANA rindira waruvuze ko rindira ninde azojana mu ijuru ega aravuga ubutumwa abakristo uzobikurikirana bijyavuga akamera gutya ku murongo nivyo bizomuha act yo kwinjira mu ijuru sivyo mukuzagiruka nta Imana ntizovuga ngo warumvirije kanguka ngo waravuge Kristo NDIKUMANA uratukana kubera we na Yesu Petero yaraca amatwi abantu agaca amabera abagore Yesu agafata akabasubizako akayaterako n'amatwi akayasubizako akaca avuga ati subiza imbuga itamugubati bisigura iki nibareke kwigwanira nyimba bishitse nka rogota nibareke kuntuka kubera nagira bombwira ubutumwa nyimba byasitse nka rogota bombwira ubutumwa bakanyarika inzira nziza yo kuja mu ijuru bakampa ubutumwa nkihana gutukana cyo kuvuga nabi urumva ariko umuntu ashiyaza wandaye yawe ese nasambaye na papa wabo rindira nasambaye n'abantu n'abasaza babo byagenze gute rindira Jesse ndumumarayika ahubwo sheri wanje arabaraba akarama commentaire akabatwenga urumva urumva nta kintu na kimwe atazi kuri jewe urumva jewe nta muntu numwe nzobesha ngo fata ngo ugende ndongore ngo uhuye n'umugore mu marayika no nta muntu mu marayika ibyaha narabikoze uwo tuzoho urumva no ndabikoze ndasaba imbabazi ariko mbere narabikora sinarinzi gusaba imbabazi urumva rero sheri wanje ahora biraba akavuga ati yaba ari bazi sheri wanje ngena ari sérieuse moi je suis très sérieuse ariko bavuga ngo uri mboregwa uri maraya jewe urazi ko narenza n'inzoga nyoye nyinshi ni standard nizo nizikena ni standard no igice cy'ikazi cyane dutandatu none cyangwa uduserengeti dutandatu urumva muri komatere mutwibwirira noye dutandatu aho remba narengeje
urumva eka warengeje nyine uriko urumva ishumana rindira ni bangahe dusangira babanywa wa undi wabonye anyeze ingana gute numva ko ari bamwe nyine mugendana nyine rindira rero wumvise abanavuze bose yego rindira renza n'uyondi wowe undi rero bantu b'Imana mu ndabe gutya uwo muntu ngira mvuge iciza ni kazima wewe na n'urumuri ngaha muramunzi maze kumuvugako bantu b'Imana abakozi b'Imana sindabanka ariko jewe ndazana ibintu nkabisanze tukagira analyse mugabigira abantu bafise ubwenge abatagira ubwenge bashaje ngaho bagatukana sivyo sinkeneye umvuga neza urabona aho nzi ibindi biganiro barankunda aho nzanye iby'abakozi b'Imana bagashavura bakaca bantuka kora mu jisho ry'Imana rindira nta jisho ry'Imana naje baba bakoze mu jisho ry'Imana wewe yeye urumva rindira rero jewe ndi ngaha n'Imana iri ngaha nzirinda kubeshera umuntu ni navyo vyiza sivyo kumesha ni gisebo ni ikintu kibi cyane uri kubeshera umukozi w'Imana ariko uvuze ibiri ivyo hariho abantu benshi je duhura bakomeretse cyane bafise ama deception mu isengero menshi gutya inshuti zawe si inshuti zanje abantu barandondera je donc aho musangiye ibibazo je nta bibazo mfise je ama deception wagize nawe yo muri eglise yes ugasanga ahubwo bananansumvye urana Frank jurana ko abantu bandondera bakambira ibibazo bafise nkabafasha mukunda kuvuga ngo koko afise deception urumva sivyo bakunda kuvuga mwanya wo ngo ni trauma ngundi mwanya ngo ni trauma hari umuntu afise trauma ashobora gukansaringa mugenzi wiwe kandi bikagenda neza jewe ego ufise experience rindira produit fini niyo nkunda kuraba sivyo iyo nkasorinze umuntu bikagendane kuko ubuzima bwose nabaye mwabaza kumbwira atari baciyemwo asanga yaciye muri ibi nkasanga atari baciyemwo yaciye muri biriya byose ugasanga nabibayemo biranyorohera rero kuba kansoringa kuko je naramaze kwivura hamwe n'Imana yo mwijuru narakize amen bari ukuri ni sawe amen yes urumva rero je mfasha abantu benshi ko bataje kwa ba pastori babo ngo babafashe ko bataje bakarondera jewe birigo batuka ko ndi ndayandi mboregwa ndigiki birigo bandondera jewe sinzi ko ndiyemera mugabo ni Imana ishoboza kandi Imana ibantumako urumva je ni Imana yanteguriye ndakizi imbere yanje ni heza yes abantu rero bancavuza bakavuga deep mama deep vuga n'ibindi vuga urumva yegereko ujya mu pastori eglise narayihoze mugo ngira ndabasanzire iyo eglise sindayanka yego nyene eglise sindamwanka muganshaka kubereka aba pastori muguma muvuga uri kurumva ingene ibintu byifashe je ndamuvuga naho yagiye gukora ibitangaze ndamuvuga n'amafoto zaniyo telefone ndabereka ndakwereka kira ndakwereka n'amavideo vyose uri kurumva jewe uyo ntiyaje si byejo bundi none basi ibyo bihe ivyo naho hejeje kuvuga bimaze nk'imyaka ingahe ivyo byabaye by'urya mu pastori wowe nyene wowe Frank wewe indega nawe ndumva nawe urambwiye rindira ndakwereka ndamuvuga samatsiko kabisa uri kurumva na nuru mwese muri babiri nujya twasangiye eglise yasengeye rindira eglise yagiye gukoreramwe ibitangaza ntimuyizi kandi ndayivuga si ndayivuga urumva uzi impamvu ndayivuga yego singize video urumva zana nugurure nyugurura imwe ndabivuga jewe murazi ko je ntazi kubesha tuze katuvyereye aho hari ubwambe bagira batangure igikorane sawa uramubona hingo murabo cumubona hano muri Kongo ni ngahe Burundi ndiko mvuga iki rero ngaha kuri abakozi b'Imana bo ngaha bakira abandi ba pastor cyaba prophet wamubonye yego ndiko ndabesha ngaho iyo eglise ntayibona wayibonye ari yareka kwikura mu bwenge biranditse biraje gusengerayo biri he ntaco ndayivuga ntugire ikibazo
urumva je sindabagwanya kandi rero abapastori bacu banyakuntunga ngahi Burundi bahora bari seriye abantu bagiye barabica mu mitwe babereka inzira zitari nziza n'abakozi b'Imana abo bigira abakozi b'Imana bo hanze nibo bariko barabakwegera mu mahonero urumva mbere bari bameze uko benshi ariko bameze uko kubera amaronko bigije n'abakongomani n'abanyarwanda n'abandi bavuye iyo za Kenya n'ahandi za Malawi na hehe urumva kubera babakira bimeze neza batangura bameze neza ariko bakaca bakira abadayimoni gira ku muriri rero okay ibintu bimeze gute iyo mukongomani si wa Kinshasa ntimumunsi yego ntiyanywa inzoga mwicaranye yego sawa yaraje hari ngaha nyene yes umuntu yamumpujijeko numu prophet aba muri Amerika sawa tuzinanye sawa je nibaza ko ampujije n'umuntu muzima muimvirize ibibazo mpora navyo jewe araza aravuga ati uzomufate neza je nkibaza gufata neza ko ari kuko ari ubwa mbere aje ngaha no kumwereka muri ville kumujana je te jure numva erega jewe numva atangwe kundraga wakeneye dukundane ndi ngaha iyo eglise ndayivuge bon oya ntacu yihorere ntacu kubera du protege yego kubera kurumva yuko yamwenzo wakabisa turi kumwe ngaha anya urabibonye nifuki ukumva ko yaranye ifuki kame murumva rero ndagize ikigongo ciyo eglise sishaka gucafuza urumva no bangize nayo no bacafuza ni mu prophet twemera nawe nyene turamukunda muzogwa muri giho no mukubera abagabo uri kurumva arambwira ati je rero nkeneye yuko dukundana ndamubwira ati sha ibi bintu narabihevye ndamutera inkuru y'urya mu Nigeria twakundanye mugabo we semye nta mugore yari afise ari umujene ariko kameme kubera ari umuprofeta akora ibiganza ku bantu asengera abantu kuko irya mpwema afise agushize ko ibiganza nawe ugenda uyitwaye niyo mpamvu abakizwa benshi ntibakizwa baja gusenga bakaguma arabasambanye urumva bakaguma biba bakaguma batukana bakaguma ari kwa kundi nyene ntibahinduke kubera iki ibiganza bibakorako ntabwo ari byiza urumva je namubwira ati nukuri ntibikunda ariko tuze turasangira ikirori umvise nakuca worosha none jerega nta ntunze yifata umvise none mba utari kigeregezo mu bindi gahoga nagira nawe cumuhanura akava muri ivyo bintu wewe nta mayohanura umwungere kweri ndakubaza ikintu kandi international ntimwamubonye none urya umugabo w'ijunja n'ijambo nk'urya no muhanura gute jewe ampisi ndumugore kudahunga icaha no ende je naragihunze ico nakoze twarasanga inzoga tukajana muri 565 ibaze niwe yahanjanye s'il ari ubwa mbere akiza ngaha urumva je twabonanye amaze n'isomene ari ngaha mugani we yantwaye no muri 565 jeje nyine sinjayo narahahebye mugani yo nisa gutamba mbona atamba nk'abafaripu ndavuga ati ibintu biraza nabi none profita muzima gute tamba nka faripu nange nari hari ngene meze kwi ibara birabuze we yarakatitse ndavuga mama yakana mama ndavuga ibintu biraza nabi vraiment emwe candemeze ndavuga uyu ni wabo uyu arasohoka ni kwa kundi rero abantu bakizwa bakama bafise inyota yo mu byisi bakama banyotewe ubusambanyi banyotewe inzoga banyotewe boîte bakigirisha hanyuma bakaca batuka jewe Claudine je ndavyemera ndabikora urumva ivyo nkora ndavyemera kandi nkasaba n'imbabazi Imana ko nabikoze none bampora abantu jewe bantu b'Imana je mu mpora iki jendi ntama abungere barapfuye basigaye yes mugusozera ikiganiro cacu warego muvuge kuri tunasi uko acusha vura gose tunasi yaritoye neza mwabakirisi mwe muvyumvirize muca mushaka muntu emwe jewe nta muntu ushavura ngo yanutse pe kubera ngo manja ari kunywa ngo maninywera ari kwifata neza ngo manifata neza ntaco bingira tunasi yaritoye je bundi mwisengero aravuga neza ko Eglise Catholique Imana itayizi sivyo Imana itazi Eglise Catholique
abantu vraiment barashavura haraza n'abapadiri babita gute b'abapadiri abepiskope barakivuga ko baragira iyo ntunzi yose ije barayizana baravuga ati gutashura none imana niyo abakizwa gusa nanje ndabibarize mwa abakristo mwe nanje ndumukristo imana si idini reka kudura tubeshera ndusangira iciza urazi kiciza kinezera niko iyo ntafise ibyaha mwe mumbonamwe ibyaha imana yo mwijuru ndayishimira kuko idaca urubanza nk'abana b'abantu yego murakoze mwani mumenyo ni haniraye mwe jeni mamu nzino yego ico nzi gusa jewe ndi connected n'Imana haleluya nikazimata abantu nje gukora ko ku mutwe izo nzoga ndazinyoye ndazijana kuziryamika zikamperama nta bantu nje gusengera kugukizwa mukuri no mwe mu bizogufasha oya nje ndakijije urumva we nk'ivyo umaze kunywa bingana nk'uko wowe ahubwo birarenga yego kwimana tubonye ya modoka ya Brarudi iduganye inzoga izi zose gakoko mukamaki none raba natanga kunya 2003 Jesi ndyarya je mvugisha ukuri kuko narabikoze Imana yarabibonye ko nabikoze abakitswa rero baca bigirisha ngo ntibamenye ko ni bangahe duhurira hariya ntavuze kandi buca dimanche baca gusenga urumva Jesi nigirisha sindi ndyarya intege nke zanje Imana irazizi kandi uko bukeye ko bwije izo zirashoboza imputu baraga buke gushika ngere aho nzoshika yes mu gusozera Rendera sindahetse mwaba Kristo mwe renda bibarize ngaha Imana aba Pentecote ntabizi ntayizi abakatolika ntizi abamiziruma ntizi idini na rimwe naho mwihendera ntizi idini na rimwe jamais idini n'uyu mutima uyu uri umukozi w'Imana ugahagarara mu isengero bien ukavuga yuko Eglise Katolika ari ya Satani Imana itayizi ubukomeye neza mu mutwe Imana hari idini nzi none iyo umuntu ariko aravuga kubera iki bace bamwataka bakamwataka bakamutuka uriko numva je ndazi umupastor umwe ni mugenzi wanje sawa bahora tubwira mu isengero bagatuka bamiziruma ngo bakakofero n'abashehe burya baba bafise udukofero bambaye udukofero ngo wana satanike ngo baje bakabavuga umwana we yararongowe urumva arongorwa n'umwana mu miziruma w'umushehe kubera iki inoti urumva arongorwa n'umushehe ico gihe abapastori bicaye habashehe bicara baragira ubukwe buraba barabasengera urumva kwa mwana mu boss arongoranye n'umwana mu boss ivyo ntibabirara ako niko karuro kamwe ndabahaye rero ni muve mu vy'amadini Imana ntizidini iraba imitima yacu kandi mureke nanje kunshira imanza je ndakijijwe mugabo ndagira analize ndabazanira ndabaha hanyuma ndabaha ukuri kubaho kwidegemvye ubishaka utabishaka uzoguma agenda nyene nkirofa gutyo na Bibiliya ntibazi no kuzisoma benshi bazitwara bazicitse ntibazi yorohana ari na Matayo ntibazi yari n'ibyakoze n'inuma ntibazi yo biri ivyo mvuga ndabizi urumva bumviriza gusa ivyo pastor avuga prophet avuga apotre avuga iyo vyanditse ntibabizi bavuga ngo cakira turacakiye urumva bikaca bihereraho ntibamenye no gusoma Bibiliya nibirabe bonyene bamenye ati eske aha hantu umuntu tuko turakurikira ni muzima si muzima usanga atari muzima camo kavayo ureke kwitera imikoshi yes impanuro ngahanya ari byo koko yatanze ariko kandi hariko namwe mwege ngahanya kandi musanze mumuzi nuko mubona benshi bari batanga ivyumba bitandukanye ati koko iyo ni trauma yo bari kubera iki ariko kandi urumva ko ari byinshi waciyemo bituma kandi byaragukomerekeje ariko kandi n'umusuko avuga yuko wakize ariko kandi kaboneka yuko usesangura ibintu kugira ngo wetange umuco ijambo rimwe ku bakunzi bawe ijambo rimwe ku bantu udatahura na kumwe abakunzi banje ndabashimiye kandi mukomeze kuzamo muransengera abansi banje nabo asabansi abantu mutavyumva kumwe no bavuga nk'abansi kuko ndavye ibitutsi batukana vraiment savye abantu bazi Imana n'akantu kagatoyi urumva nibamenye yuko Imana ata muntu ayivugira mu bitutsi ahubwo nimumbwire ubutumwa urabona mumbwire ubutumwa menya ati aha hantu nacimerega urashaka kuvuga nabi ntubimenye ko bavuze nabi bambwira ati koko ahantu wakosheje vraiment bambwire ubutumwa bampanure base hanyuma umuntu azanye ciyumviro dufashanye kugira analize dufashanye no kubakana ntidusamburane twubake societe nziza murakude cyane gose mwege mwese mwadukurikiranye asante sana